Hello everybody, what's popping today? I go by the name somebody Mombos Kamera Fanboy. Ikiganiro ni Let's Talk nk'umugizi twama tubushikiriza emisi yose kuwa gatandatu canke vyahindutse kuwa Mungu. Uno munsi ndi kumwe na Gogo nkuko vyama tuba twateguye amakuru amwe aba yaranze indwi ariko tukayatororokanya hagirayo tubashikirize. Reka ndamuramutse abaramutse hamadutangura. Uze neza. Neze neza nawe. Makuru y'imisi neza. Okay. Mwiriwe mwese muriko muratwumviriza nizera ko meze neza mushima Imana nka twebwe ngaha muri BI turashima Imana. Ni Let's Talk nkuko Parfait yabibabwiye tukaba tugomba dushikiriza amakuru amwe mu makuru yaranze ndwi ni menshi ntayo dushobora kumara mugabo dutora amwe ayo dushobora kubona yavuzwe cyane hama akaba ariyo tugarukako. Tangure. Ego mu nkuru twateguye harimo inkuru dukora kuri magazine Jimbere aho umuriro ngo waradutse ahamande y'umuryango w'isoko ya Kamenge ariko ngo umuriro wamaze umwanya muto cyane kubera ngo abanyezamu n'abajeje umutekano muri ico kibanza baciye basukamo mabisi donc ariko imodoka nayo kuzimya ntacu yashoboye gukora kinini cyane kuko basanze umuriro wamaze kuzimya. Hamari ibi ni byo dukesha kinyamakuru magazine Jimbere nkuko mugenzi wanje yabivuze nga hari kuwa donc ku munsi wa gatatu kandi sijya mbere twumvise turibuka ko mu minsi heze haheruka kuba umuriro wadutse mu isoko ya Ruvumera hanyuma mugabo naho nyene ntiyashoboye kwaka aho bavuga yuko yapfuye umuriro wari wafashwe donc ni watse hose mugabo waradutse nkuko nyene rero nkuko muvyumvise ni mu isoko ya Kamenge kandi nibuke yuko nta gihe kinini cari giheze isoko ya Kamenge yari yarahiye yari ni isoko nshasha donc niyo bari basubiyemo bariko barasubiramo ariko urumva ko ni ibintu biza biraba inshuro nyinshi ku bintu vyerekeranye n'amasoko n'abagira amakommentaire baravuga bati kubera iki mu Burundi hama hariko haraba emiriro yaduka ija mu masoko bamwe bakakomenta bavuga bati est-ce qu'il y a pas moyen yuko hoshobora kubamwo bijya bimodoka bijya bya bizimya moto bikaguma ngaho nyene abandi bakavuga bati ni kubera iki ivyo bintu vyoba biguma biruko bigenda biraba kenshi kubera umunyagihugu kenshi arakunda kuhahombera ugasanga iyo miriro ni igihugu gihomba n'umunyagihugu ahomba. Ariko naje ikinca nibaza mbega irije miduga kizimya moto ikintu mwara nibaza iyo yoshobora kuza mugabo ugiye kuraba amasoko yacu bonumenga ntiyubatse ku buryo ashobora kuronka ahantu ivyo bimodoka vyashobora kuguma ama parking yego urumva ni vyamidi nyene tuca tuvuga nibaza ko ibi bica bija mu nteguro z'abantu babaka amasoko amazu aho izindi nyubako zitandukanye aho usabura gusanga etage ya niveau 4 canke zitandukanye ugasanga nta parking ikira rero nani nibaza ko nka jewe nka obuha abantu batanga impushya zo kubaka bari bakwiye kubiraba ivyo bintu bakabikorera ko cane hanyuma n'ikindi kintu kugira ama transformation bakareka gukoresha ama transport ya kera kubera yuko kenshi bakunda kuvuga ko izo soko zisha kubera umuriro uba donc imiriro ya rigidezo ugasanga ivyo bintu biriko birakoza ama ingorane nk'izo aho kandi je nca nongera ko ngakebura donc ngavunira akagohe abadandaza ikintu cerekeranye n'amasi hose umuntu akasurisha ibintu vyiwe n'ubuzi isanganya riva ntumenye ingene ibintu bigenda ifo kugira wasurisha ibintu vyawe kuburyo naho ivyo bintu vyawe niba ari imitahe ari abantu bakunda guharura ngo ni naza ndariha 10,000 canke 50 canke 100 ku mwaka ndiko ndahombera abo bariko barunguka sans toutefois kwiyumvira okazo ihoba ikibazo est-ce ivyo bintu vya vrai ntibizogufasha ego ni ivyo jewe novuga kuri iki kintu tukiri mu bintu vy'imiriro iradukiza ibururi ni inkuru iva kuri magazine Jimbere ibururi umusozi wa Mpungwe warahiye ariko naho ni abanyagihugu baragerageje kuzimya uwo muriro utaraba ariko kandi ngo abanyagihugu bazimije bigoranye kubera urabona ahantu ni mu misozi biragoye cyane ko zijya modoka zishikayo biragoye ko
oya bene bijya ruguru ngira ngo nuko rutabaye ruguru mu bisanzwe nta modoka ziza kuzimyayo kenshi mu bintu kubera urabona niba bama bariko barandika ngo imiriro ya Nyakanga ni ikintu camyeho kera sauf ko kera abantu bakora bene ivyo bintu baba arabungere baba bashaka guturira imiyonga bayita imiyonga kugira inka zabo zizoza kurisha mu kubera imvura itasuye ahantu hatse umuriro kuvuga yuko imvura iguye haca hamera utwatsi twiza ugasanga haradutse ubwatsi bwinshi inka zabo zikamenerwa neza ugasanga ziraronse ahantu zishobora kuja kurisha ariko pour le moment sinibaza kenshi rero byarakunda kuba umuntu agaturira atiburira kasaka kubera urabona muci ibyatsi biba byumye neza nta rume nta kintu na kimwe biraka n'ingoga kandi n'umuyaga ucupopaja uwo muriro ahantu hose ugaca usanga rero biko biraba umuyongo uratse ahantu hose wowe acako mindura akavuga ati okay nimpuze munabaye ahantu harahiye abanyagihugu ba ruguru none uko tuzi mu Burundi twame turi abantu bo gufashanya baca baza bakazimya bakazana imiriro bakazana ibivomesho ibiki bakazimya so mugabo sinibaza ko hari imodoka zoza kuzimya ruguru mu nyovu deja zocaye ntaho zifise zoca zishobora kugira rero ubu unye sinumva nk'umuntu yoba giturira umuyongo ikintu yo bari karashika ko kubera yuko inka barazibujije guturuka usanga inka ziguma mu nzu urumva rero sinzi ingene bica bigenza bon ibibandahori biguma mu muhongore mu nzu nizijya tuba ego okay mugabo urumva uko biri kose barashoboye kuzimya uwo muriro kandi byagenze neza ariko aho abanditsi baje imbere bavuze yuko imiriro uyu mwaka yabaye myinshi gusumba iyindi myaka donc hahiye ahantu henshi mu makomune atandukanye nta komune nimwe ngo itahiyemwo donc hatadutse umuriro wa Nyakanga Pana makomune yose mu Burundi oya komune zo muri iyo ntara ego tuje ku yindi nkuru GASAPE Saxperi yazanye urubuga yise GASAPE chat ubwo rubuga ruzokora nka WhatsApp ariko kandi muri kino gihe umuntu urashobora gukoresha amakarita SIM kugira urukoresha ubwo rubuga ariko umugamba afise cyane ibyo ariko aritegurira nuko gukonektana na novuga gute kigenda juru ni satellite kigenda juru nashaka kwivuga mu Kirundi ikigenda juru yego ubwo rubuga rero ngo abantu ngo nyamara kurukonektana ni satellite abantu ngo bazoza abantu bari bamaze ibijyanye dushobora ko ngo bizorohera kubakoresha kurukoresha nako okay no kuvuga yuko iki kintu cerekeranye GASAPE deja niba abantu batamwibuka ni wundi yakora radio yaramaze gukora carte SIM yaramaze gukora ibintu byinshi bitandukanye ngaha mu gihugu cacu aho asanzwe akorera imirimo yiwe kenshi ivyo yatangiye gukora byose yabikoze guhera mu ntara ya Gitega rero wewe pour le moment yarakreeye platform ni platform yarakreeye platform nko kwa WhatsApp kwa Facebook kwa Google kwandi arayikreya kugira ngo ashobore kugira donc ikintu natwe twitirirwa cyo mu Burundi cyakora ngamo imbere yaho yabanje gukora katisimu ego mugabo ntiyabandanije donc byarahagaze yarasiguye igituma atabandanye ariko hari abanyagihugu batabibona uko abantu nibavyumva kumwe kuko bamwe barasiguye aravuga yuko iyo katisimu harabuze donc abarundi benshi bayikoresha bica bisaba imitare myinshi ararondera abagwiza tunga kubishiramo imitahe ko baratinya kubera bavuga bibaza yuko ushobora guhomba amahera yabo nibaza yuko ni vya bindi nyene twamaze ko turavuga kenshi bon ngaha mu Burundi abantu benshi baratinya ku investisa kenshi kubera batabona iyo biriko biraja akavuga ati je préfère kugenda nubaka inzu canke ngira ikindi kintu comme ça nzogishobora kukigarda alors que iyaza agashiramo iyo mitahe ngaho hantu yari guha akazi abandi bantu batoya biwe abaneve biwe baki abandi umva basi Burundi bugasanga hari abantu bariko bararonka uburyo rero kuri iki kintu cerekeranye ni platform we warashikiriza yuko yarashoboye kugira ngo iyi GASAPE chat ishobore kuja kuri Play Store canke kuri App Store urumva ni ikintu kiba cabayemwo bacize neza bakacihweza kubera abantu ntibapfa gushirako ikintu icarico cose ni juste kugira ngo tubabwire
yuko ari kubarasura umuntu yo bashaka gukoresha ubwo iyo platform ko yomenya yuko ibintu vyiwe uwazoba ari karaganira nawe bizoba biri en sécurité nka kujya ko mu yandi ma platform ayandi atandukanye. Rero tugahimiriza abarundi bagerageze basi tureke kubipinza tutarabiraba kuko kugira tuzomenye réellement si c'est vrai ou pas. Pana ko tuvuga ngo kwera cyakozwe n'umurundi ngo nikishoboka ni tuanze twiyemere tugikoreshe tugishire mu matelefone yacu amatura dufume tupinza ivyo twabonye bari je naenda jora ko telecharge kwera naho no itelecharge sindaronka umuntu dushobora kuyiga tuze kuyipupu twize kwivuga nako la semaine prochaine tuzoza tubabwira ibyayo utunenge nivyo tuyikoresha naho ntituzona vyandika ego tuzobivuga ego mugabo kuraje cyane kuri tusanga mitse ntamba ego kuburyo twahengeneza reka ikintu kiri mu intambamye ni vyiza kuko basomwa uwo muntu abayagerageje reka gerageze hama babikosora uko amazi cyaramaze kuba officiel muga Facebook erafa pasi ntiwibuka ko twageze kumara umwanya munini yo tutako turakora sinzi pane yari yabaye habayo pane Zari byabanye neza. Bon, reka tuzogerageze tuzobiraba. Ariko barayishasha tubwiza ko tugapiyemo dusanze idakora. Antwa abarundi bari kukivura yibona na. Ego bari mu Burundi vraiment turi. Cyane gwaruka. Ya, turakwiye gushigikirwa. Ego. Bitandukire gato yo mu Buganda aho umunonotsi umuganda kasoni Rebecca Chetegi yishwe ngo nuwo bari bahoze bakundana donc mu ex wiwe uko tubivuga uno mu ex wiwe ngo niwe yamishe aho yamusanze iyaba muri Kenya ahengera avuye yagiye gusenga aramunenga amace musuka ko petrol amaze ko petrol cyangwa essence nico kimbegaje bon soit yarahiye kandi n'uwo muhungu ngo yarahiye ariko bamaze kubashikana kwa muganga Rebecca ngo niyo yaciye apfira. Okay, uyu Rebecca n'umupfasoni n'umunonotsi nkuko yabivuze yaserutse muri Jeux Olympiques zeruka kuba mu kwezi kweze muri Paris kandi yari yaje ngo ku mwanya wa 44 no kuvuga yuko yari umunonotsi adasanzwe urinze ugenda guserukira igihugu mu kindi gihugu muri Jeux Olympiques ubu umuntu adasanzwe place nk'iyo au niveau mondial numva nibaza ko biba ari ibintu bikomeye. Rero yarafise imyaka 33 akaba nkuko wabivuze yitavye Imana bivuye ko yagandaguwe n'uwo bahora bakundana aho bavuga yuko bapfuye itongo kandi abo mu muryango wabo baridogera igipolisi co muri Uganda aho bavuga yuko coba cara neglige kubera bagumye bavuga yuko uwo muntu aramubangamiye kubera yarasanzwe amukubagura canke ngira ngo peut-être harimo amamenase aro tukaca tugaruka kuri vya bindi bikunda kuba amamenase ugasanga umuntu ariko arakumenasa canke iki mugabo umuntu agasanga ariko arabiprenara légère kubera abantu vraiment ngahanze hari abantu bakora ikibi hari abantu usanga bariko ubuzima bw'umuntu bavuga ngo ubuzima n'amazi aseseka ntibayore uwo muntu ashaka ko yabikoreshejwe n'ishavu ashaka ko yabikoze atari yanabiteguye mugabo kujya mu bindi bihugu babikora bakavuga ngo hari abantu b'abisikopati bashobora gutwara ubuzima bw'umuntu uko nyene kandi akabona ko c'est rien canke rero birababaje cyane kubona yuko umuntu ashobora kuba yaratabaje canke wiwe akamutabariza mugabo bikaguma bifatwa minenegwe gushika aho yakwa ubuzima ugasanga umuntu arasize ubuzima no mwigeme sinzi ko yari umupfasoni canke yarakira umwigeme w'imyaka 33 igihugu kirahombye umuryango wiwe urahombye kandi twese turahombye hanyuma nibaza yuko abantu bakora bene ubwo bisha vraiment tubikesha ikinyamakuru BBC aho kivuga yuko ngo aho muri bavuga yuko muri East Africa biriko biribonekeza cyane ko habaho abantu bagandagurwa
kuihohoterwa rifatiye ku gitsina. Yego turahojeje cyane umuryango wabuze naho batashobora kumva iki Kirundi mugabo kandi tukongera tukakebura abantu niba ubona yuko uri kuraba menace no partenaire wawe canke iki faut pas kuguma ngaho hantu kuko urashobora gupfa faut kumenya ingene urumva nawe ntiyarari ngaho ntiyamwitenze ahubwo partenaire ujya mu ex we yaraje aramutinga. Yego urumva ni ibinyene ndiko ndavuga ubu nyene uko atarahari mugabo urabitswa ari abandi bapfira mu nzu ari abacika ibimuga kese so umugabo canke umugore ugasanga baramuciye amaguru baramuturiye baragizene ivyo nibaza ko vraiment byari bikwiye guhagarara. Ego mu rukino rwabaye ku munsi w'ejo namba mu rugamba Burundi donc namba mu rugamba no Burundi yahuye na Malawi mu nkino zo kurondera itiki yo kuja muri CAN muri groupe L. Ego Burundi bwashoboye gutsinda ibitsindo 3-2 vya Malawi. ni inkuru nziza cyane kubera yuko Malawi ni mu bisanzwe ni equipe bon ni igihugu kimaze guseruka inshuro nyinshi gusumba Burundi muri CAN. Ni mu gihe Burundi biri kuburondera itike yo kuja muri CAN umuribuka muri 2019 Burundi bwagiye muri CAN ku nshuro ya mbere abarundi bararyohewe n'ubwo twizera ko Burundi buzoja muri CAN ariko kandi Burundi nibaza ko butoroheye kubera buri kumwe n'imigwi ikomeye muri groupe L. Navuga yuko buri kumwe na Senegal, Burkina Faso na Kenya. Ariko yuko kandi Malawi imaze kuja muri CAN inshuro 3 Burundi nabwo inchurimo. Yego. Nkuko yarari karabivuga yavuze ko ku munsi w'ejo hari ku munsi wa kane nuvuga hari ku munsi wa kane kikano tugikoze kwa gatanu hari ku munsi wa kane igenekerezo rya gatanu aho abarundi bari barindiranye gishika aho abarundi umurundi wese akunda uburundi akunda surtout umupira w'amaguru yarashashaye ko bashobora gutsinda hama barabikoze kubera yuko ntibari bari sûr kubera yuko Malawi nayo irakomeye ni igihugu kidasanzwe coco umva kirafise experience gusumba uburundi kuko umva kiramaze gusohoka inshuro 3 alors ko mu Burundi tumaze kugenda rimwe rero twizere neza yuko uyu mwaka nkuko warubivuza abo bari kumwe muri uwo mugwi peut-être barateye ubwoba mugabo bizoshobora gucamo tugashika bizoshobora gucamo tugashika muri CAN nka kumwe ko muri 2019 since ko mwese mwibuka ingene mu Burundi umurundi wese n'udakunda football muri 2019 bagiye muri CAN wamenga ni mugabo urumva nyene c'était vraiment byari ibintu birenze kuko ryari ryambere mbere nimvuga je nifuza ko tujya muri Coupe du Monde kandi ima ya toujours en début à tout birashoboka navyo nyene je muri Coupe du Monde ugasanga turasivye muri CAN basoma tugiye muri Coupe du Monde reka tubanze duhere muri CAN c'est bien non kandi twaragiye tuje kumotera muri Coupe du Monde. Okay ni courage cyane ku bakinyi bacu babandanye bakina bamenyereza babandanye barondera imikenyuro kugira ngo bashobore kudushikana kuri ivyo twifuza. Yego hariho ivy'igitoro vyavuzwe ko muri ubunyi igitoro kizoza kiratangwa ku buhinga bwa none kugira ngo dushobore koroherezwa abantu bafise imodoka bien sûr kugira ngo hareke kubamwe ibintu vy'amanyanga umuntu aha kukimenyane canke kimugani baza ko navyo nyene vyaraheze ubu kwera imodoka kuri station ko nanisigaye mbona babigenza batondeka imodoka bakaza bakazandika nawe wakuramo ugashiramo umugenzi wawe ngo aze muri ico kibanza plaque yawe itanditswe kenshi wasanga bitariko biraba mugabo nta na rimwe vyigera ko ivyo nimba iyo ngese yari ihari sinibaza ko ivyo bon ntibibura mugabo kame vyari byaragabanutse kubera kera warashobora gusanga umuntu we watonze umunsi wose mugabo haraje umuntu imodoka 10 zingahe ziranyoye imbere yawe ariko ubu zirashobora kuba zari zihari hari ikindi kintu cantangaje numvise mu minsi heze ngo hari ama station aha igitoro aba diaspora gusa byari vyanteye ubwoba ndiyumvira ndavuga kubera ikinone bovuga ngo iyi ni station inyera ko aba diaspora kugira ngo babahe igitoro no kuvuga ko waba ufise passeport yerekana ko uri umuntu aheruka kwinjira mu gihugu kandi utabanga kenshi ufise carte de résidence y'ico gihugu sanzwe ubamo rero kuba baransiguriye yuko kuba babikora uko no kugira ngo tubandanye turonka ingenzi zoroherezwa kugira ngo uburundi bureke kuguma bwo umuntu yaje mu Burundi ugasanga uruwa mu étranger urajura urafasha imodoka yawe urageze kwisubiza atani kintu na kimwe uyikoresheje
urumva ugenda uvuga nabi iki gihugu ugenda widoga kandi ntuzokwegera unagaruka ariko Dieu merci n'abandi batabashaka gukota amamodoka bashaka kuma bigirana bajya bagide donc bumva ko babatwara mu mabisi bashaka kuma bijana nabajya bagide gasanga mugabo ko ibura ry'igitoro gasanga biranse ntageze aho bashaka gushika urumva ko ni vyiza cyane kuba hari abantu biyumvira gutyo irevre ayandi ba station ni menshi abari karatanga ku bitoro muga quand même kuba biyumvira ko n'aba étranger boshobora ko canka aba étranger ou bien les abantu batabanga mu gihugu kugira ngo ayo mafaranga kumwe twamutiko turavuga amafaranga ku Burundi boguma baza kugira ngo dushobore kubandanya dutera imbere byo bandanya bigenda neza rero espérons yuko ubu buhinga buje bushasha bwo kuzotanga igitoro biciye ku mbuga ngurukana bumenyi donc ku matelefone surtout ko bizoza hari ikindi kintu bifasha bakunzi ba BITV yani let's talk nkuko mubona bandi kumwe na gogo ngo twabanye neza cyane turashimye cyane abo bandanya batwumviriza umuntu wese ahari hose atwumviriza hari abadusapoting hari abatabikora ngaho mu makomenti ngo bayitubwire mugakama mukabona umuntu aragusanze inbox arakwandikiye arakubwiye ati ukunuku franchement merci beaucoup kuri mwese sinobandanya kubadondagura hari abatwumviriza peut-être bari mu masituation ataborohereje mugabo turabashimiye kuba muduhitamo mukatwumviriza tuandanya tubasaba ko mu sharing ibintu byacu mukabigeza kure canke mugakomota mu rupfasoni rwinshi mukatubwira niba araho gukosora tugakosora araho aho mudutera intege mukadutera intege canke mugakomota namukoma mu vyumba so merci beaucoup jewe kuri YouTube channel ni BITV Instagram ni BITV Facebook page ni BITV TikTok turahari ni BITV mubande mudukurikira kuri X turiko ego BITV turabakunda cyane ciao ciao